Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye bakunzi b'ikimenyeshamakuru Kibonobono Media. Kibonobono Media ni ikimenyeshamakuru c'abarundi, tucita c'abarundi kuko ni ikimenyeshamakuru casizweho n'abarimyi b'ikibonobono, umuryango w'abarimyi b'ikibonobono Kibonobono Oyo. Abo nabo bakaba bariko bararima igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Uwo mugambi n'umugambi munini, n'umugambi ufashwe mu mugongo n'abarundi ubwabo atanumwe arimwo. Nico gituma iki kimenyeshamakuru tucita ikimenyeshamakuru c'abarundi. Ntaranavuga vyinshi, aho uri hose uriko uraraba ino video y'uno musi ushobora nawe we kwitwa boss w'iki kimenyeshamakuru, kikitwa iciwawe kuko washizemo umutahe wese. Iki kimenyeshamakuru aba ari iciwiwe, ya mirima twarima hariya aba ari iyiwiwe, ya mavuta duhingura dukora aba ari ayiwiwe, n'ibindi vyinshi, dukora ibintu vyinshi. Uyu musi rero ugumane nanje kuri kamera, ngomba ndakwereke ibidasanzwe. Abarundi dutegeza kwitera iteka, igihugu ni cacu, dutegeza kugiteza imbere. Uri kumwe nanje David Tuyisabe, benshi muzi nka Kibonobono, ariko kandi inyuma ya kamera ndi kumwe na Zombie cameraman. Ndakubwiye rero ngo ugumane nanje ndakwereka ibidasanzwe. Uyu munsi twazindutse tuvuye mu gisagara ca Bujumbura, twamaze gushika mu gisagara, umugwa mukuru wa politike, Igitega, mu ntara nziza ya Gitega. Turi neza na neza ku mutumba wa Songa. Twaje kubereka ibidasanzwe twaherukana, tuko turabereka hariya aho tuko turakorera amavuta, tubereka dukoresha isekuro. Claire abamuzi mwaramwumvise asaba ati nibarabe baturonse imashini. Twaraberetse akarorero k'imashine imwe. Abanywanyi babandi bakunda Uburundi, bakunda umugambi, bakunda kubona Uburundi aho buvuye naho bugeze, barahiye bararengwa, bavuga ati David Kibonobono ihute uturonderere ahova imashini. Ahova imashini rero nta handi twamaze kuhagera. Twebwe twaravuze imvugo ijana n'ingiro, ushizemwo ico tuba twavuze ko tugomba gukora tuca tugikora. Twarababwiye ko dukeneye Kibonobono Media, ngiyi mwayibonye. Ubu naho hari iyikurikirana imashine yo gusya amavuta y'Kibonobono. Isonga rero twaronseho umuhinga, bantu b'Imana abariko muranyumva. Uyu muhinga ni ubudasanzwe, vya bindi vyuko batubwira ngo mu Bushinwa, ngo muri Amerika, ngo mu Buyapani, ngo niho bakora ngo ibintu ngo vyahatari. Turi iwacu mu gihugu, ku mugwa mukuru wa politike Igitega, komine Songa. Tugiye kubereka umuhinga akora amamashini ubwoko 30 ashobora gukora. We mbere anavuga ati nitonze neza 30 bworenga. Uyu rero tugiye kuyaga, tumwereke imbuto z'ikibonobono, aca dukorera imashine y'ikibonobono. Yatubwiye yuko twipanze mu ndwi imwe azoba yiduhaye. Ariko rero nakaryo keza murimyi w'ibigori, wewe uri kurarangura imigambi mu gihugu kugira ngo yambona kazoza tuyigereko, ugumane nanje kuri kamera, twegere umuhinga tuyage nawe uwumve ivyo ashoboye gukora. Hanyuma ucugira kugira commande nimero yiwe uraza kwisanga ngaho hasi. Uturondere utubwira ati ngomba gushiramwo 12, ngomba gushiramwo imitahi 100, ngomba gushiramwo imitahi 1000. Ariko kandi uce wongera urondere ku iyo nimero, wongera uvuga ati jewe ndakeneye uwo muhinga ankorere imashine. Twahashitse dusanga hari ibimashine binini bantu b'Imana, muze mwegere murabe. Wewe uri kurankurikirana, ukaba uri muri Amerika, ukaba uri muri Australia, ukaba uvuga ati ndipfuza kubona Uburundi bwacu butera imbere nk'abarundi dukunda ivyacu, nta kindi ubane nanje. Turagiye rero, turegereje mu ruganda rwiwe, twegera aho umuhinga ari kumwe n'abasore. N'umuntu mwiza cyane, twamaze kuganira, yamaze kutubwira yuko ubumenyi bwiwe agomba gusiga abutanze. Hari jambo yavuze rero nakunze, imbere ko ndamushikira mu nkundire manze ndaribabwira. Yavuze ngo twebwe turi intemba bugende, bivuze ngo twebwe tuko turagenda
ejo siyo tuzoba turi. Musanzwe muzi yuko abarundi bayamaze bati ubwatsi burakura bukabisa ubundi. None rero akavuga ati ubumenyi nagomba kubusiga ndiko ndaraba naho ntaramushikira, ndabona abasore biboneka ko ariko arabasigira ubumenyi. Abantu nk'aba bagenzi bakwiye gushigikirwa, dukwiye kubamenya, dukwiye kubitaho. Jewe ndiko ndaraba navuye ndamufata nka Gatabazi wa murimyi hariya asanzwe arima, afise ubumenyi bukwiye mu vyo kurima, rero kandi nawe nyene ubwo bumenyi aremera kubutanga. Hariho uwundi Yves hariya muri Electromeka akora twa tomoto, nawe nyene umuntu nkuriya niwo gufata neza. Ha ruhande rero yabo babiri kwa tumaze kumenya, hariho rero n'uwundi. Reka tumwegere atuyagire, turabe twumve ashoboye gukora iki, hama nawe wibuke ko cugira komande vyihuta, ukumva imashini ukeneye uca umubwira ati iyo ndayikeneye. Reka tumwegere ukomane nanje kuri kamera. Amahoro mtama. Ego amahoro namahoro umeze neza. Ego ndaryohewe cyane gushikanga iwanyu. Ego je ndibaza ngira ngo nta ngorane turashobora kuyaga. Nta ngorane turashobora kuyaga nta kibazo. Murakoze cyane. Nababwiye umugumane nanje no muhinga muramubona ndumutama kandi arafise ingufu nyinshi, ariko ndavye ku mutwe imvi ziratanguye kuza. Rero umuntu nk'uyu ni umuntu wo kwitaho. Tugere rero kuyaga atubwire bimwe mu vyo akora, atumenyeshe ninde, twomusangahe, ico twoba dukeneye twokironka gute. Rero ntimwitinye mugumane nanje kuri Kibonobono Media. Karibu mutama mutubwire, turifuza kumenya muri bande, mutubwire n'ubu bumenyi iyo mwabukuye, binakunda mutubwire n'ubwoko bungana gute bwo mashine mushobora gukora. Nibagiye yuko jewe muvugana ngiriye ko ndakwidondora, jewe mpagarariye umuryango w'abarimyi b'Ikibonobono mu Burundi, turi mico gitego. Rero turakeneye imashine tuva ngaho tuyitwaye. Karibu ngira ngo uci bitubwira byose. Ego murakoze. Jewe nitwa ku mazina yanje nitwa Bimenyimana Jean Claude Batazira Jackson. Nkaba ndumuhinga hingura ibintu by'amamashini. Okay. Bo nkongera nkavukanye na Igitega ukahijimbi muga nkorera Isonga. Rero mu buhinga ndahingura amamashini y'ubwoko bwishi, nibaza kashika 30 canka karenga. Nkuko mubibona babona ko ari amamashini y'ubwoko bwose. Okay. Ngo mutahereye kuyambere nabasigurira ivyo zikora nka kwereka yiko nta ngorane. Ingemere kuri ziriya ziri kwibarabara nta kibazo. Dabereke murabe ubuhinga, twereke turabe ubuhinga bwo arabufise. Nkiyi uri kurabona iyi ihingura ibigazi. Iyi no kwitarahera neza. Ego aha habari kwipuri izunguruka, urabona izungurukije aha. Ego yuko ibi bica bizunguruka. Ego nivyo bica bikanya amavuta. Imoteri biri ngaha y'amazutu. Okay. Kitigitaha amavuta gacikanya ibigazi. Amavuta gacafyuka aha. Bijya ibintu yakanye ucuduzuru. Gaca bivayo. Ivyo twita ibigafu. N'imise. Gaca bivayo. Gacushirayo ibindi. Kucyo guca amavuta uraziko babayubakiye ahashikira. Okay. Iyi ni yibigazi mwabibonye abanyarumonge, abanyabubanza, abanyamakamba hariya Nyanzarake, cyo kimwe n'abanyaruyigi nabo muri Bujumbura rirare. Imashine y'ibigazi irabonetse hano umuntu ashobora kwiduteraniriza. Hanyuma iyi nayo iyi nayikora indya z'inkwavu. Indya z'inkwavu z'ibitungwa bumwe bita ububure. Okay. Fatubure usanga ushira ibintu ngaha igitibura utubure. Okay. Iyo yiyi naho itari kidinamo. Borozi b'inkwavu mwavyumvise, ngiyi mashine ishobora gukora indya z'inkwavu. Ni inkoko n'inka urumva uhindura ubuyungiro. Uhindura ubuyungiro. Butana n'ububure muhora muzibona. Aborozi ngira ngo mwavyumvise. Iyi nayo ni mashine nshasha. Okay. Y'ubwoko y'ubuhinga bugezweho. Iyi ni mashine bayita H-Tran.
isya umuceri. Umuceri. Iyi rero isya umuceri harya izindi gikumbi zigita iyo gikumbi irashobora kugisya kigahinduka isondori kandi zikaza zinoze kandi umuceri ukaza wera neza. Iyi ni imashini rero nshasha isya umuceri. Okay, tukiri ngaha nyene nkundire kugira ngo tubwire abarimyi b'Ububanza nibo barimo umuceri hari igihanga uza ati ni mashine nshasha uwo tubwira izahahora ni itandukaniro riri hehe kugira ngo bumve akabijya kuko ndakeneye ko umuntu wa mbere aca twakura azayitora akabijya kari muri iyi mashini. Iyi ni imashini imeze nk'izo bahora babona. Difference ihari iyi nta muyaga nkuba mwishika. Iyi ikoresha umuyaga nkuba mukeyi kubera hariho ibipuri byinshi murabona nk'iriya izahahora ni modeli ya ziriya. Urabona biriya bipuri byose dynamique irakwega bijya byose bijya umucanwa. Hanyuma ikongera iyo igati bikumbi ibijya ihore igurura. Iyi rero ndibaza amahora mubona ubu mashini buto bwasya bugaca busya bugatwana igikumbi bukabisya bikabijya z'ibitunga. Rero je naciye nkora H30 canke H50 imeze nka zijya za kera zahahora. Ni H50 ishobora kunyarutsa nabijya biguruka ikabisya ikaba indya z'ibitunga. Niko karusho irushize izo zindi. Okay, ngira ngo bariko baravyumva abarimyi b'umuceri ndiko ndaraba jewe intare nari bwabone ariko irya ndayizi ko bari mu muceri hariya igihe mu Kinama ari abantu basoma mashine wewe rero wavuze ati nkore yishobora gusubirira irya ko irya umucanwa mwinshi kwera amapuri ariko aha ndayagabanya. Ica hafi ntica kure. Iyica hafi ntica kure ariko ikora neza gusumbya nirya. Bijya biya byako birananira moteri ariko iyi moteri iroroherwa ikajya n'umucanwa muke n'umucanwa wa rigide zishijya muke. Okay, ikongera igatanga sondori nyinshi so kugaburira ibitunga. Okay, turavyumvise kumbure ngira ngo baravyumva twereke mugumane nanje. Ubu naho mwana hariya ko tuvuye tubonye zitatu na hafi zine. Iyi nayo ni imashini ishobora gukandura ibumba. Bamwe bagira amatafari amwe y'intoboro bajya babomba amatafari y'intoboro tubona cisohorera aha naho nayifashe nabi. Urabona ko ibumba twamaze kugira ese intuza amatafari acasuka aha aca sohokera hiyo twaze ko moteri hiyo gaca sohokera aha tukayakirira aha afise intoboro canke amatafari adafise intoboro tuguza amaforoma gusa. Iyi ni imashini ikandura ifyatura amatafari imeze uko ariko hariho n'ubundi bwoko bumeze fise ikibazo kuri iyi mashini ifyatura amatafari aya nyene yo kubaka. Namwe y'intoboro zibashobora gushira kuri etage bagomba kugabanya uburemere. Iyi ni iki. Okay, none nk'iyi mashini ishobora nko gutanga amatafari angana gute ku munsi mu gihe iryo bumba ryo bari hari n'abakozi babangutse iyo tanga amatafari menshi kuko iyi ni y'imoteri. Ariko imoteri abantu bakaguma bayiha ibumba batagize ubunebwe n'amatafari menshi. None iryo tafari hariya rivayo ryumye cyumutse ntiribaryumye gose mu ryumutse uraterura ukajana iyo ushaka ntirimeneka. Oya domeneka gute nuwagomba arishize nkaha kugira ku mugoroba yoryubakisha canke ashize y'ibumba ryumutse cyaba gashamo umusenyi yoshobora gutera ryubakisha. None ni bumba canke ni ugondo ugwa rwo gose canke ni bumba? Ije nayipimye ku ibumba ariko unuwosha ibindi bintu bijya byondo by'inginagina nka canke agacanga n'iki ariko bara babimeranje. Okay, iyici bisoho kumbere ngira ngo bariko baravyumva aba engineer. Okay, ubaka nation hariya muravyumva n'ayandi ma company yose ashobora kubaka imashine zibaha amatafari ushobora no kubakisha ku mugoroba. Iyi nayo ni mashine isya ibidudu ibigori mule. Iyi ni mule yo muncamake ni mule. Iyi nayo ndiko ndayicura ikanya amaji
Ari- ingene imeze. ari mashine. Iyi ni irakanya ji y'imisigati. Mhm. Aha dushirako akadinamo ngaho uca uhabona. Mhm. Nkubu ndacako ndayicura isa nabi mugabo Mhm. yaheze ntibisuka. Urabona akadinamo kaba karaha. Mhm. Gacushira imisigati, Mhm. gacusuka hiyo, gacuronka ji. Ji. Ni yoba ari imisigati gusa canke n'ivyamwa bindi? Aha imisigati, ubuki, bijya bimamara. Mhm. Canke naho yoba ibindi vyamwa. Mm. Urondera gusa ingene bishobora gucamo kuko irafise amaregaraje uraduza uraregera. Mhm. Basi mu ncama higira amaji. Ngaha ukaca utega ji. Ji uciteka. Dore ushizemo nk'ibitoki ngaha umva yogana. Oya, Aha. ibitoki kubera bisaba Imihwi. ikinga kubivuruga. Sinibaza ko byotoka neza ariko wabivuruza ugacuronka akantu bishiramo ugacishamwo. Aha. Tiyari yabishuje. Tiyari. Okay. Twereke iyindi. Iki ni giki? Iyi nayo Mhm. urabona iyi ni imashine. Mhm. Iyi ni imashine igira ntuze. Iyi ni imashine ikanduriye ifarini. Bamwe bagira ibintu vy'imikate, ibitumbura. Iyi ni icigucumbira igikandu, karonka igikandu kimeze neza. Okay. Yego. Hanyuma ni naho uyibona uko. Niyo ni mashine. Ni ni mashine yinda zicuri. Ni mashine zitobora ibindi vyuma. Gira utobore uronke izi ntoboro dukoresha. Okay. Bandanye twereka. Ayo n'amadinamo asanzwe murayazi. Yego. Dinamo iki twakivuza. Iki ni giki? Iki ni mashine itema ubwatsi. Iki? Ni kata ubwatsi bw'inka. Gusurura abarushizeko n'abarusekuru ntigwari ntirurimwe. Uru. Ndacaye icururu nubwo babaye barapfukisha. Itema ubwatsi. Ugomba iyi mashine rero itema ubwatsi canke ikaguhifu ningahanye. Ushaka gusya ushaka imashini y'ibitiritiri ibibuto buto. Ningahanye. Uzura harura bwabwo kuri ndumva uraburembeje. Iyi rero ni itema ubwatsi bisanzwe. Okay. Mugabo izo nkubwiye ati ndakora nizisya ubwatsi byose byose kabigira ifu bijya bigorigori bitiritiri bibuto zose zirakogwa. Okay. Aha naho aha ngomba rero gukora imashini. Dufata nk'ubu nka jewe mu burimyi bw'ikibonobono turose umugambi wo gukora ifumbire mu kibonobono. Tuba dukeneye nk'ubu tuzanye rumva amababi y'ikibonobono ajya amababi ucuyasya two kaduhifu. Ugomba ifu rinoze ugomba iricagaguye nta ngora. Yego. Iyo fu tugashobora kongera kwayigira utubure bure. Ngomba kuyigira utubure ucucisha hari. Ngomba kuyigira utubure ucucisha muri ya yindi. Okay. Aha naho tugeze. Aha ngomba rero nkora imashini izosya imise. Imise. Ya mise yava hariya. Mugabo urabona ko kiri mu ntango ntiraboneka neza. Ahangamije gukora imashini zosya imise amajino. Yego. Mugabo urabona ko itaraboneka. Uyihera muri kino kintu. None uru nuko rufise inguvu. Urafise inguvu nuru cyese nyene umuntu agura gace. Urana ko twa turarubrikora kugira ruce ku mamezire dukeneye. Yego. Okay. Tubandanye aracari ko aratwereka uko kuba mashine. Iyi nayo iyi ni imashini ikobora ibigori. Ikobora ibigori. Ikurako kanya gashishwa ko hejuru ntirumanezera. Ikurako kanya gashishwa ko hejuru. Gacuronka akawunga. Kagafumenga bavuga ngo nakingona. Okay, ikobora ibigori. Uziko nanda vyiteranije na mashine itonora ihungura. Oya, ubu abarimyi umwimbi w'ibigori ni urahari mu Burundi. Abarimyi barakeneye ahantu boronka mashine nziza ihungura ibigori gatandukanya ibigori n'ibitiritiri. Oya, iyi rero iyi ni gusya. Irahungura ntizi. Gukobora. Agashishwa ko hejuru. Igakuye ko ngaha ucujana muri ya yindi sya. Gacuronka kagafu kisembe. Kawunga. Okay. Baravyumva. Ariko baravyumva. Yego. Hanyuma nteyenza ino. Hariho ayandi mashini ngaha. Ni modele ni yisya. Iyi ni yindi modele. Iyi rero irasya ibiyoba igasya ibiyoba. Irasya ibiyoba ugomba gutoteza burya batotera basi.
apana gukanya Mm. irasya ibiyoba Ibiyoba Ikabigira ifu. hariho ifu turya hariya ira niyica ibikora iyi Eh, bya bindi byo kwirirwa turashira mu isekuru Aya. dusezere naha naha murabyumva hanyuma rero izindi urabona ntazihari Ntazihari. izindi zirahari Aha, kwanza aha. urabona nk'iyi Okay, ati iyi mashini ntuze twakirize turabe. mwakuye kwidinama irya nayo urumva nk'iyi aha ndayikuye kwidinama nagenda ikoboza ibigori kubera ari gupima Gupima iyi ni mashini gomba watse ntaco nimba urabona nk'iyi mashini izi nizo ducura nizo mucura. nizi nizo nkora izi Aha. izi rero nk'iyi irarabota ikagorora igasatura imbaho igaca amabate ni urabona ko ariyo nakoze Iyi niyo abandi wikoreye. babandi babaza rero tuba turiko turabwira atugiye muri menimizeri. aha rero ikora byose Ikora zimwe byose. zaba zivanye iburayi ukumva zigwa amahera menshi nk'ubu ndibaza nta murundi ari nk'iyi nini yayo yigura ariko ngaha iri ku biciro byiza ikongera ikaba mu byuma bikomeye kandi bisudirika apana bimwe urabona biva hanze ko ari ibumba bimeneka ariko ngaha birafata isudira. Okay, kumbure baravyumva abasanzwe bari muri iyo domaine iyi domaine nayo nigica morire baca bayibona niyi bazi niyi ni machine ica morire baje bagira ama plafond hejuru ku mazu nizi nizo ducura. Okay, aha tukaca tuza no ngaha aha iyi nayo ni mashini ducura nyene iyi niyi ni wayikoze. iyi nizo ducura rero uruhabero tubona agira bitwereke. turaba iyi ni mashini rero ica igira utuntu tw'utubure iki ikongera igacitobora iraturuna ikongera igatobora iyi niyo dukora. Okay, hariho urundi runtu nabonye hajya runini utatubwiye urwarigo. Ego rujya rujya naho nakubwirwa aribwo uru rugira ntuze uru n'urujya ibindi vyuma mugabo uru n'urujya amagisi n'urujya ivyuma kugira ngo ushobore kugishira kuri mezire ce kwagura ya mapuri ce gukora hena haja amarurema ubwo nico rukora. Ego yama mashini ashoboye kuba ari ngaha disponible nayo ariko nakubwiye yuko izitema ubwatsi zibaho zisya ubwatsi zibaho zisya ibitiritiri zisya ibibuto zirya zisya ikawa urazibona mu mazine hanyuma zikora akawunga. Je nibaza yuko mbesanga ngaha imashini yose uba uje wiyumvira urayironka. Okay, murakoze cyane Muta, maze ndagushimire. Baza mbwira abarundi bariko baradukurikira, tumenyereye kumengo ibintu vyose ni mu Bushinwa, ariko urabona ko no mu Burundi bishoboka. Uyu muntu abantu aba turabakeneye, ariko mumaze mutubwire ubu bumenyi mwabukuye he vy'ukuri? Ahubwo ikindi nanibagiye ndanakwibutse cyera nakubwiye mbere ko nkora imashine ihungura ibigori ibitiritiri kabitukwavyo intete kaziguha zigosoye ifise n'ikuntu ivanirateur igosora. Yego ico nico nari nibagiye kwibutsa zigosoye ugatora gusupakira mu mifuko kandi iyo mashini nyene niyo ica uwimbuye ibiharage tujana mu iyo mashini nyene ugashira mu iyo mashini igaca iguha ibiharage ibiharuharo bikaja ukwavyo ibiharage ikabiguha bigosoye utera ujana mu nzu harabya vyo kurinda gusoza umunwa uca ugwara inkorora ikamenya bitari ibiharage n'ibiharage ibikumbira terera hariya inete ikaguhereza bijya bintu zene navyo vaperi ikabitwara hariya inete ugaca utera ujana mu nzu ntibimenagura
ibimena ntibari imashini Eh. bari Okay kare ku kibazo rero mutubwire hanyuma rero ubumenyi ndakora n'imashini Aha. zitonora ibiyoba nizimena imise zikurako kajya kantuze Urabona ko baza kajya kumena kinyuma imise. yenda kaze zikiyazo turazikora Mhm nizitonora ibiyoba mhm izo no bandi bagenda zintizibuza ariko Ntizibuze. jewe ko nkora amamashini y'ubwoko bwose Okay yego ikibazo kivuga kiti ubu bumenyi kuko baragomba nano kumvira Mhm aya mamashine canke naco uzoba akeneye imashini azompa ivyiyumviro vyiwe akubwira ati jewe nkeneye muramumva mutama avuga ati jewe wiyumviriye nk'abantu muba hanze urashobora kuvuga ati mu ruganda canke iwacu turabona ari akamashini kaba kameze gutya naho iwacu mu Burundi kwa Ntare kahari vyo bari vyiza wewe uca ubwira gusa mutama mubwira ati je nkeneye akoba kameze gutya ako wiyumviriye aca kagukorera mutama niko ndakubaza ubu bumenyi ko twebwe tubuzi ku bantu bafise urukoba rwera nawe nkaba mbona atani inzobe y'ikirenga ufise wabikuye oya ikintu cyose ugikeneye uraciga utacize ntukironka je narabyize ndabimenya hariho n'ivyo nagiye kwiga no muri Kenya mugabo ari umuntu mbonye ico ashoboye nyene aranjana ndamilyorako amasertifika amwe ndayafise ibindi n'ubu ndakibonye aho kiri kubera mba naramaze kuba umufundi yego ntibikimvuruga cane mba ndagitwaye ubugitwaye nk'ubu umaze igihe kingana gute ukora zino mashini hano je nibaze ngira ndiho ndabimaramo nk'imyaka 20 kuko natanguye gusa natanguye kuri imwe numva ntera ndubu utera udubu wenda bimazemo imyaka myinshi bibiri imyaka myinshi abaguzi bawe ba mbere abagushorera abo waronse bari ngaha Igitega gusa canke bari mu gihugu cose canke hari nabo bari hanze nta ntara n'imwe nogena sisange made wanje ntivyokumva jewe nta nahamwe hataraje imashini yiwanje kuko ugiye kuri centre urazibazaho zavuye iwanje ugiye mu Kayogoro Kayogoro imakamba ugiye mu Rumonge ziriyo ibujumbura aho amakisite yose urumva niyo nama Igitega aho n'uyu murongo wose urumva bazigura ngaho ni wewe urumva Igitega hose no havuga Muyinga nkiroje Muyingi ku masanganzira naramaze kujana mu Kirundo okay isanzwe barazigura urakoze cyane harya Muramvyo haciye kuri ya etage bajya ariko barakobora ni made yanje cyane nyinshi muzo wakoze izo wasohoye cyane zakunzwe gose n'uri hari yavuga ati mpananje nizi abantu benshi bakunze kugura izisya nizibaza nizibaza ariko nta mashine nimwe muri izi je ntarasohora abantu nibafise ama projet okay none moto hariho rero nizisya amasombe nkanaho ucukata ucubona ziko zirasya iyo wakoze isya isombe bya bindi bimwe byo kwirirwa barasekura gutya ni kuja turabisezerera urakoze cyane ariko twashitse ngaha hana n'uruganda Siruto dufatiye ku bimenyi ufise byari kuba byiza hagutse gose ico cimviro wowe ugifise icyo ndagifise kuko je kugeza isa nta muntu aramfata mu mugongo kandi nta n'ideni ndajya urumva uri umufundi urazi nta bintu byo hari ingwara tutabuze ifise urumva jewe ndifuza nyine ahasumba kugira nshobore kwigisha abana benshi kuko ntaguciriyemo yego nk'ubu ndafise nari mfise urwaruka rushika nk'abana 10 mba ndiko ndigisha bose nabo ndiko ndaforoma nigisha urabona hariho n'abatari ngaha urumva rero ndifuza ahubwo yuko iryo bishure nkigisha abana benshi nyene nkaza ndaramura buri mwaka bimuka nkagira nk'abana 100 ko urabona etape ku etape naguciriyemo ko n'imiryango amadirisha ibindi bito byose turabikora byose murabikora yabaye ishure urumva bamwe baca bahera mu wa mbere ku madirisha n'imiryango bakimukira ku mashini bakimukira mu biki oya nyene nivyo naguciriyemo aya mamashini tuba duhejeje gukora baza
baca bapratika baragira ibi byo gusudira bakaja no mu byo kubaza mu bisanzwe umwana avuye ngaha ava afise ubumenyi bukwiye ari waba afise umwete hoho ngira aca ava afise n'ubwenge bunduta wewe kubera aba ubwongo bukinyaruka numva nk'ubu wewe uvuga ati nk'abo ariko baragukurikira ariko byari byiza ko uwo dutomorera ko uburyo ushaka kuko impamvu twageze ngaha ni muntu mbere kugira ngo twereke n'abari hirya no hino kugira ngo yambona kazoza tuyigereko nuko dufata abantu nkamwe tukabafata mu mugongo mugafatwa mu mugongo yaba leta canke n'ayandi mashirahamwe eka n'abandi bagwiza tunga babishoboye babone aho gushira imitahe ahariho kugira ngo kumbure ejo tuzobe dufise Uburundi burimwo abana bafise ubumenyi bukwiye ntitugume tuja mu Bushinwa no muri Alemanya n'ahandi uburyo uvyifuzamo kuko biratangaje uvuze ko ibi vyose atawura gufata mu mugongo ntiwabishatse canke warabishatse uburahuca kugira ngo nk'uwo twumva akaba yumva yo kurondera akabwira ati rabuce ngaha kugira ngo rirya shure turironke babana bacu bariko baraheza mu w'icenda canke bananirwa ku nkuru canke baba jene bacu b'abashomera n'ishure riri hari y'Ikarusi bari barubatse kugira ngo abantu baje kwiga imyuga umva nkawe turagukeneye kugira ngo buno bumenyi ubusigire abarundi jewe ashatse abufata mu mugongo kandi ndamaze no kubivuga muga bisa nuko basi naho ndabivuga ntibarabishimangira ngo uko byo je nibaza ko batarabishima ko ndavuga nta nyishiraboneka oya abashikira je ndabakeneye canke n'umugwiza atunga bafise umutahe naze dukore ndazi ntituzohomba kuko ibi azo muyage birimwo ubwenge twokora ko bafise umutahe ho tworonka n'ivyuma bimeze neza hari n'ibindi twoca dukoraho imitahe ibonetse hari ivyo ntinya gukora kubera nta mutahe mfise je nshoboye byinshi ndavye umutwe mfise n'ivyo nari maze kubona abagwiza tunga muriko muravyumva nimusubire kuvuga ngo mwabuze aho mushira amafaranga mu gihe ziko turitanga nk'ugwaruka tubereka aho mwoshira amafaranga kandi ayo mafaranga akazobandanya yigwiza n'abuzukuru banyu bakazoyaronkako nk'uyu murabona vy'ukuri jengeze hano ibi vyuma akoramwo ni ivyuma ubona ko bifise inguvu kandi uravye ivyo akora ibintu akoze imyaka 20 bumva ko atari umuntu wo kureka gutyo rero muvyumve inimero yiwe ngoma ndabisubiramwo muja kuyisanga ngaho hasi mu murondere ariko tubandanye gato none aba bantu wigisha ngaha uhejeje kubigisha uca ubagumya ngaha bakaba abakozi bawe canke urabareka nabo bagende bironderera bumva umunyeshuri aba yize ngaha yize akamenya hatekanijwe yuko basi dufate ibikoresho bimwe bimwe dukoresha n'ivyo twikorera niyo ibikoresho dukoresha vyabonetse urabona nk'iriya mashini sudira siyo twe tuzikorera rero twe ngaho umunyeshure ari uwakoze neza ushaka umusohora atakugoye neza hariho n'abandi urumva biga bagaba mugabo ukwiye kwiga kose yiza agaheza uteza kumuha posta sude mereze mutaja gukoresha none ari wakunejereje naho ivyo umuhurumva ntibiba birabu uramuha none baje kwiga barari uwo washimye muvuganya akavyumva kuba umukozi wo ngaho urumva nta ngorane nta kibazo akaca yibera umukozi wo ngaha cyo kamugira agence mugakora ni nayo ntumbero dufise yuko amagence agwira abadukeneye bamwe bazadusanga hafi ugasanga nyene nk'ubu nkatwe twaje tuvuye Bujumbura ugasanga Bujumbura iriyo Igitega iriyo nk'Ingozi kabaye basi nka agence abatwigisha misanzwe batabaye bigaba ko baba bamaze kumenya nibo muntu mwoca mukorana mukagura ubwo burere mugasangira akanovera muba mwararonkeye hamwe urakoze cyane mutamaje ndagushimire numva nezerewe cyane kuko natwe twaje kukuraba ko twarakubonye kandi sha turabona ati nta wundi muntu tugiye guha isoko yo kudukorera mashine y'ikibonobono iyi ni ikintu kimenyesha makuru c'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono nanje nk'ugiserukira naje ngaha none ariko ntabwo nserukira ikimenyesha makuru nserukira umuryango w'abarimyi b'ikibonobono wanyumva neza
nguyu uwo twaje guha isoko mutama ikibonobono nakikweretse abatakizi ndagifise ngaha mu maboko ehe ngiki uriko uraraba twitege ko ushobora kuduha imashini cendo yiba ikora nidakora urumva ntizoba ari imashini zoba yananiye ni wowe uzoza kuyishinga mu ruganda iwacu hariya nta kibazo tuzoca dusohora isekuru ego n'igihe uzoyikura aho azeduke nkana gupimira ukagenda uryohewe naje kuyitora ukaca ugenda upima ukabona yuko ukavino nyene umeze neza mbona amavuta ngira ngo muravyumva liste hariya bakora mu minsi ngahe rero ntaco ni wa makomande twabishira mu masezerano bibaza utazodutevya twega umuhini uraturembeje hariya twe dukoresha umuhini kandi nawe wavuze ngo ni kubisezerera uye nukuza turabivamo nk'ubu rero twizere yuko tuheje kuvugana imashini duca dutangura kuyikora yakoze cyane tubashimire ndabashimira ariko ni ikihe n'akahe kamo wotera abariko baratwumviriza kuko ubwire n'icyo usabye twavyumvise ivyifuzo vyawe mugabo ugira ivyo basavye bakurondere cyane jewe icifuzo canje nuko bodushigikira tukaraba abana baza baraja mwibarabara aba bananirwa n'amashure urabona ko ari abana b'u Burundi bwacu ntibabintereranye jewe ico cyumwe ndagifise nshaka ko gikura nibarabe tugikuze ntidusubire kubona abana biyerereza bakina imipira kandi boza kwigwa imyuga ngaha atagifasha kihari ko jewe naho mfise abacumi namahera ndabarihisha kandi abarasiyona baba ni iwanje ishure riretse gukura bibera iwanje kandi abarasiyona nta kibazo bafise kandi urabona ko basabye je mbona bafise inguvu raba nkuyo yoca guterura akaguterera hariya ku nguvu mbona afise basaba yuko ico cyumviro coshikikirwa nimba ari leta n'amashira hamwe ari umuntu binezereye akavyiyumvamo aho yoba ari hose adushigikira ikiciyumviro gitera imbere iyi myuga bavuga ko dufise n'imbono yakazoza iyi mbono yakazoza rero urabona ko turimba n'ubutare urabona dukoresha ibintu byo biva mu butare ucubona bamaze kunabuhingura bukaboneka bumwe bwoca buza gukora ivy'iwacu rero arabishoboye nasaba ko bodushigikira ibi vyumviro vyacu ntibipfe bizogume muri aba bana bacu bize vyigumira ngana natwe batutakihari murakoze namwe mutama tumushimire dushimire n'abariko baradukurikirana baduteze amatwi kuva tukiri hariya mu ntangamarara mu mashine twagiye tubereka ukaba ubona mashine ukeneye mu ruganda rwawe canke mu mugambi wawe uriko urategura wihute umurondere arafatika umutelefone natwe twaramuronse vyoroshe umurondere agukorere mashine yawe ntiwirigwe urafata amadolare uyatwara hariya uje kuzana icuma cakindi kizopfa ukabura n'uwo wikorako ndabaye nk'akarorero twaravuganye n'abashinwa kugira ngo badukorere tugomba kugura mashine isya ikibonobono barambwiye ko atari make hanyuma ico gihe baca barambwira ati kugira ngo rero bikunde uzoca uriha amahera y'abanyakenya 3 kubera aribo begereye aho iwanyu muzomarana ikiringo c'amezi 2 bariko barabereka ingene iyo mashine ikoreshwa ndababaza ni twebwe tubariha ngo yego ni mwebwe tuzobariha ngahe wumvise amahera yonyene tworiha abaje kutwereka ingene izo mashine zikoreshwa yari arenze cyane ahubwo akwa no gusumba ayaguze imashine ariko uyu ashobora kusha duha imwe mu misore yiwe kayimanukana ngayibujumbura kamara imisi itwereka ati bigenda gutya kandi ipfuye tuca tumurondera ni hafi nta ndege dufata nta bwato dufata tuko turaja kumurondera nta n'amadolari dusohora dukoresha amarundi yacu gusa ikindi kintu bariko baradukurikirana abantu nk'aba uyu akora ama mashine hariho uwundi kandi urumva ko ubumenyi afise aremera kubutanga hariho uwundi twabonye ibwambarangwe Gatabazi n'umurimyi n'umuhinga akora n'amafumbire ubumenyi bwiwe aremera kubutanga twarabonye n'uwundi Yves ariko arakora utumoto hariya electric ubumenyi bwiwe aremera kubutanga kaze rero nk'abarundi turabire hamwe ico twokora
mu ntumbero kugira ngo tubone bwa Burundi bwacu buteye imbere bwifashe 2040 buteye imbere mu 2060. Cifuzo ca Mutama ni ciza cane, ntitugume tubona abana biyerereza mu mabarabara badasivyo bakora, ahubwo tubankadre, tubazane, tubigishe ubumenyi. Natwe ntimutwibagire, ni wa mugambi nyene wanyu umwe w'abarundi wo kurima ca giterwa kidasanzwe citwa ikibonobono. Umuhinga tumuronse hafi adukorere mashine, natwe turonke ikindi giterwa kigiye kuboneka ku isoko mpuzamakungu, kigiye gufashanya n'ikawa, gifashanye n'icayi, ukuzana amahera mva makungu. Nta kindi ni kibonobono. Nkurikirana, gira subscribe, usharinge n'abandi, na cyane cyane urondere Mutama agukorera mashine. Bye, mugire aho muba mwubaho.